ndabona wizingiriye ubuzima bwawe n'umukunzi wanje. Ninashatse kumva ukagenda amahoro, ariko ndabona vyaraza. Numva no kujana ahantu nkakukatagura nkagucamwo ibiki ugapfa ndakubona uko. Ariko nyine kubera ko ndiko nita ku mukunzi wanje Chris, ubu mwanya wo kunigana n'umufuka wawe ntaho naronka. Ngoma ndagukure muri iyo oxygene, niwamara mu mutima utakura heba uza upfuye. Ndakeka nzi ndogohereza ugende. Wa mukobwa erega ivyateguye byose nguwo bigeze ku abakurikiranye no munsi FILMÉ yacu Agatsirikwa Ntigahere partie y'indwi twabonye ko FILMÉ igiye ku mugaragaro kandi igiye kuryoha. Ngibi bintu ukwiye kumenya muri no FILMÉ. Mbega Kadoko yamenye ukuri kubirimwo akaba yajanywe kwa muganga biboneka ko azorokoka. Ibi bintu mubona canke tubona iyi FILMÉ igiye kuba gute? Bamwe bati ego turaje turorere FILMÉ rero. Kwimana bikoze Kadoko Vera kajana kwa muganga. Ino FILMÉ koko igiye kuboneka nk'inyamugisha kuko benshi bariko bararira bavuga ngo yo mbega Kadoko Vera apfuye ino FILMÉ koko ntizobiheze. Aha, none uno munsi twabonye ko FILMÉ bamutoye bamujana kwa muganga. Ngiki kintu kimwe kigiye kuboneka. Murabonye ko mu gutangura turabiye hamwe FILMÉ zibiri. Izi ni FILMÉ zibiri ziriko ziragwanira muri iki kibuga kandi zerekana ko zifise inguvu zimwe. Nimwe muri FILMÉ Amabura Nshuti yakinwe n'u Chris hamwe na Kadoko Vera. Iyi nayo ni FILMÉ iri kiraboneka kumenga zifise histoire imwe ariko ku rugero rwize kandi zikinye neza. Kadoko Vera mbega mwari munzi ko ubasigaye ari mu director. Aha rero uca wibaza ngo none Amabura Nshuti hariya muri warubizi koko hadayatenze inde. Uyu Kadoko Vera asigaye arenze kandi cyane mu gihugu c'u Burundi ari ku rwego rwa mbere. None ino FILMÉ twabonye ko Kadoko Vera yari yishano ariko iryo shano riza kujana kwa muganga ataracikana. Uyu mukobwa rero yamenyereye ko abandi acabugarana ariko uyu byamenyekanye hakiri kare yiruka hakiri kare ariko ataracikana. Ibi rero ni ibintu bigiye kumukorako. Mbega koko aka gakobwa kumenga ko bose kagomba kubamara ntabwo kazoca gashikira Chris ku buryo kazoba kamubuze kabonye ko uyu mukobwa uyu mugore akize bigatuma atari bumuronke. Ivyo navyo biri mu vyibazo ariko hajya ngo ibuye riserutse niribacisha isuka. Rero mu bakunzi ba FILMÉ batanguye kubazanya bavuga ngo mbega ko Kado yamenye ukuri uyu mukobwa tukaba tumuzi ko arengeje kandi akaze cyane uyu mukobwa agiye kuronka amahoro. FILMÉ twabonye kuva kera iyi yoyo iraje renga intore ntindi. Narabibabwiye kuva kera ngo abakunzi ba FILMÉ ya BMT mugume hamwe kandi mutegura amaso yanyu. Tegura utumega uraje ubone byinshi utaruzi. Habonetsemwo wa Smash. Uyu Smash yatanguye kuboneka muri film murabona ko hagomba haza akantu keza ariko nuko bamuhaye role izoguma indani mu biro atazoboneka kuri tele. Ariko nako twabonye ko yabaye opeje. Ubwo bopeje bwiwe yabonetse ari mu karenganyo. Mbega aka karenganyo k'uyu mukobwa n'uyu ibi bintu bizohava biherera Kadoko Vera umukobwa ntazohava bihora. Ngaba abantu babonetse muri no FILMÉ bingenzi.
Ntigahere tumushire mu kibanza ca mbere kuko n'umukinyi mwiza. Sumashe nawe n'umukinyi mwiza, bamenyeranye ingene bakina, barazinanye ingene bakina, aba bose n'abakinyi beza. Wewe nimba uri umufana wa filme ndundi tubwire, muri aba batatu Sumashe, Chris hamwe na Ntigahere uko nibo twari tumenyereye, ninde muntu ariko aradukinira neza? Ego koko, reka ce dushiramwo na wa mukobwa wacu chance. Ntabyo twari twizeye, nta bari bavyizeye ko uyu mukobwa azobakinira ibintu nk'ibi. Abenshi bari bavuga ngo uyu mukobwa koko ntaje kujaganya, ariko tukaba tumuzi muri Sorodoiro ingene yabiciye, tukaba tumuzi no muri iyi Feruje ivyo ari karakora. Uyu mukobwa n'umukobwa mwiza muri filme, kumbe nta nivyo benshi bari bazi, ariko bariko baratangura kwemera bemezwa n'iyi filme. Uno mwanya turiko turavugana haheza amasaha 6 canke 8 igiyeko, igeze ku bantu bayiravye bangana n'ibihumbi 44. Wewe usanga utarimwo utaraja kuyiraba, ugasanga ubaye wa mbere ubibonye ngaha ndabivuze, ariko ntwari bwaje kuyiraba. Benshi urakunda kutubaza ngo mbega ko mutwicisha amajambo mutaduhereza filme. Oya, ya makuru na yabakenewe, urakeneye kumenya ngo wewe urashobora kubuzi ngo aba bakinyi bakina muri no filme ni bande, ariko si bose babazi. Wewe nimba bazi umenye ko bakurikiranye kuva kera, ariko ari utanguye kuraba filme no munsi tuvugana. Ino filme hari utarayimenya, ariko turashaka ngo bose bayimenye kuko ifise impanuro nziza, irafise ivyo yerekana mu guhemuka kw'abantu, mu ruhande rwiza rw'abantu, eka no mu ruhande rubi rw'abantu. Wowe urabwirwa ngo genda umenye iki FILMÉ ivuga. Iravuga ko guhemuka nawe uzoruhuka uhemukiwe, ni wica uzishurirwa muko kwica nawe. Ntacu umuntu akora ngo cijane, akenshi bimugarukako. Agatsirikwa Ntigahere ku bantu bayiravye no munsi bemeye bavuze ati ego chance kumba nuko akina. Twabo uyu mukobwa uravye ingene akina, urabona ko mu bakobwa bo mu Burundi wewe ubwawe wo muha ikibanza ca kangahe. Hari abakunda kuvuga ngo uyu mukobwa kumbe aje kuvyonga ntazoshobora gukinana n'aba bantu kuko ntabo yaramenyereye. Twese turabizi ko ari rya mbere bakinanye n'aba bakobwa, ariko arasa n'ubenurira. Uravye inyefata ari karagira, uravye ingene yaktinga, urabona ko uyu mukobwa arengeje. Eka mbere rega byo biranashoboka kuko muri Feruje uravye irya filme nayo ingene teguye, urabona ko ifise director mwiza, ibikinwe neza koko, kandi karabishobora akabikina neza. Uyu rero numwe ari karavuga ko yoba yajabutse mu bihugu byo hanze ubu vuba. Abantu bagaca bibaza ngo mbega intore iyi filme yacu Agatsirikwa Ntigahere nayo izoshihagarara. Ibice bazoduha nibihe, ariko mwibuke ko BMT niyigera ikubita swata, akenshi baba bateguye ibice byose bikwiye, hama bagasigara biyumvira gukina sezo ya kabiri. Ariko reka nk'ibangani hari mumenye ko na sezo ya kabiri ino filme n'umunyenga nukuryoherwa gushika ku mpera. BMT ntiyigera ita hasi, BMT ntiyigera ihagarika. Wewe urashobora kwibaza ngo ino filme igiye kurangira, ariko kura mu mutwe. Abenshi bari bavuze ngo uyu mukobwa none ko abamaze ahakwera iyi filme ntizoca ihera. Aka gakobwa ko kishe Ntigahere kakica n'uwundi kakica n'abandi bose, ino filme nticihera. Mwibuke ko hasigayemwo Mimi ntaraboneka inshuro nyinshi, ariko Mimi bizogenda gute? King Sabasi we ko ataraboneka, azoboneka ryari aka gakobwa kabamaze? Reka twiyumvire, mbega uyu mukobwa koko ko Ntigahere agiye yamenye ukuri kandi akaba azohava azuka, nubwo kamukuyemo umwuka, uyu mukobwa arashobora kwisanga yakubise swata baje bakamusubizamo umwuka. Erega ngo imboga mbi ntiziva ku musozi, imboga mbi ntiziva ku mutemere. Uyu mukobwa aramubereye ko rutarara aranka gupfa. None ino filme igiye kuboneka muri filme za mbere mu Burundi.
reka tuvugishe ukuri, hari abakunda kuvuga ngo BMT la boostinga. Wewe nimba ugeze kuno munota unyumviriza, uremeza ko abantu aya mavyuzi tubona z'abantu bayiraba atari abantu bayikunda koko? Reka ndabaha akarorero. Twege mu makuru yacu dushikiriza, urasanga arabwa n'abantu bagera ku bihumbi 10 birenga. Iyumvire rero wakinye filme nyayo ibintu ashobora kugerako. Bosi wacu mutubwire ahantu ashobora kugera mu gihe jewe ngeze ku bihumbi 10 by'ababiravye. Rero bareke kwitiranya ibintu. Iyi BMT bayiha ikibanza cayo muri Buja Flavor irarenze, bafise impanuro nziza, bafise ibikorwa byiza, babikina nk'ababizi. Iyo uravye ino filme uribaza ati none aba bantu ibi byiyumviro koko babikurahe? Iyi filme mwibuke ko yanditswe n'umusore wacu Chris. Uyu Chris niwe yanditse Agatsirikwa Ntigahere. Uyu mubona ari hagati ushobora kuba munzi ariko si bose bamunzi. Uyu mutipe niwe yanditse ino filme. Aho cabibaza ngo none ko tugireranye Agatsirikwa Ntigahere n'intore ntindi, intore ntindi nayo yari yanditswe nande. AMD mwibuke ko ari umwanditsi mwiza. Kuba yandikiwe filme y'Agatsirikwa Ntigahere na Chris si uvuga ko yibagiye kwandika. Muravyibuka ko mu ntore ntindi niwe yayibandikiye kandi yarabanejereje. Hariho abariko barasaba nubu bavuga ngo niba bakorere na sezo ya 4 n'iya 5 byose babihabwe, kuko ngo batashimishijwe no kutabona ubuzima bwa Kantore iyo bwabandanirije. Abandi bagaca bavuga ati oya turabizi bishoboka ko Kantore yoba yaraburijwe na management yiwe, ugasanga bamubuze ingene bamuronka nayo ubundi bwa filme bari bakwiye kuyibandanya. Ngibi bindi bisabo byabo tubona muri commentaire batubwira, barakunda gusama ngo mbiga ko muyiduha incuro nke, ni muyiduhe iminsi yose. Ngiyi nyishu iminsi yose birashoboka canke ntibishoboke. Bantu mukunda filme mwibuke ko ino filme canke izindi zose zikinwa ku mahera menshi. Iyo mubonye tubibaha mwibaza ngo tuko dukorera mahera, kumbe niyo tubasubiza. Kwiyumvira ko mwojyoherwa tukabaha buri munsi birashoboka, ariko impamvu bidashoboka nukubera nyene ko amahera acaba make bivanye n'urugero rwa filme ikinwa ko abayikinamwo, ahikinigwa, eka n'umwanya wo kubigera byose. Ibyo bintu bikagenda ku mwanya umwe. Urasanga ibyo bintu bija kuvurugana bigatuma hariho ibyo tudashobora kugerako bivanye nuko abantu baza kuba benshi bayikinamwo, kandi abo bose bakeneye ibyo bakeneye, eka n'umwanya w'ibyo bakora ubutakaye, eka n'umwanya wacu natwe ibyo dukora ubutakaye. Rero ku munsi byari byo, ariko n'ibintu biriko birigwa na BMT. Igihe kimwe muzobona babibakoreye, ariko nta uciye yemeza ngo nuno munsi. Komeza mukunde filme rero tubereke ko hari ico bimaze. Eka arabandanya kuvuga ngo ino filme ni kubita amavyuzi umuriyoni. Ngo bazoca babaha basi 3 mu ndwi. Bararindiriye ati umunsi mwakwije desa 300,000 views ku munsi, bakabona ko abantu benshi bayikunda ku munsi. Ico gihe ngo bazoca babaha 3 mu ndwi, bishobotse bongereko. Ivyo birakubwira rero ngo wewe nabandi bibwira abandi uko nyene tubibabwira, hama ino filme igere ku rugero rwiza. Murabe ko batabakorera amaseri amwe y'umuriro, musigare muribaza ati baba tipe bacu bararenze. Iyi ni filme rero iri ku rugero rwiza, usivye no mu Rwanda isa n'iyisumba amafilme menshi yo mu Rwanda. Impamvu zisumba, u Rwanda ruri ku muvuduko mwiza w'amamega no gukoresha ama VPN, ariko mu Burundi VPN si kenshi zikora. Ikindi n'amamega aragora abantu benshi. Rero iyo umaze kubona filime irabwa n'abantu 50, 60, 70 ku munsi ari filime, umenye ko ino filime birenze. Ibi bishikira abaririmbyi.
turi ku rugero n'abaririmbyi basigaye babura ama views ibihumbi 100 ku munsi umwe, abaririmbyi bakomeye. Ugaca wiyumvira filme rero igakubita ibihumbi 70 ari filme. Nimboneka rimwe mu Burundi no kubera ibikorwa byiza by'aba bantu n'inyifato nziza y'aba bantu no gukina kuteye igomwe kw'aba bantu. Nira amashi menshi kuri bo. Mubandanye kubaha amashi, mubandanye kubereka urukundo kuko nabo baravuga ngo ntibazoba maramaza, ntibazobatetereza. Bati ibikorwa byabo bibandanya kubashikira buri kanya. Nta gucika intege. Wewe ukunda filme ndundi bandanya gushigikira. Wari wafyonda subscribe ngaha kuri ino channel. Oya nimba ushaka amakuru ya filme ndundi muri rusangi byose, yaba kwa Fanira Fine, haba muri BMT, haba kwa Mimimi Röye, haba no kwa muri GN kwa Sabas. Gumana natwe. Ibuka ufyonde subscribe cyangwa se abone. Bishobotse ufyonde like aho munsi hama dukomeze. Hari byinshi mwabwiwe na FILMÉ mwazaciye mu Burundi, ariko hari filme zitatu ziriko ziraduga cyane, eka ziri no ku rugero rwiza rwo guhanura. Ngizi turazibabwira. Raba ino filme ubwa mbere ya Agatsirikwa Ntigahere iri ku rugero rwa mbere rwiza. Harakurikira filme ya King Sabasi. Iyi maze gusohoka ibice bibiri. Ariko ivyo bice bibiri iraboneka ko irengeje kuyane mafilme hari mu Burundi. Twari dufise filme Umwamikazi yo kwa Fanira Vine. Ariko kuva King Sabasi atangwe gusohora yaje mu kibanza ca kabiri ca filme zikunzwe mu Burundi. Turafise filme yitwa Feruje yo kwa Solo kwa Ribati. Iyi nayo ni filme nziza kandi ahubwo inakunzwe ku rugero benshi bakunda kuvuga ngo ino niyo filme ya mbere kuko ino filme icishwa kuri RTNB. Filme ica kuri RTNB na filme ica kuri YouTube gusa birumvikana ko iyabanje kurabwa ari iza kuronka amavyuzi make kuko benshi barabizi. Ariko iyi nayo uravye amavyuzi ronka kandi bayaciye kuri RTNB urabona ko uyu muhungu ari we arenze. Ariko bitavuze ngo BMT iciza mu kibanza ca kangahe. Oya nibo bambere birazwi. Kuva kera filme zabo urasanga n'umwana ahari hose avuga filme yabo. Intore ntindi n'ubu ntirafivuye mu mitima y'abantu. Benshi baribaza ati yari Alvera yabitumye canke. Ego imbere yuko turangiza ino filme turindirire hamwe igice 18. Wewe ukunda filme ndundi gumana natwe, nta gucika intege, nta kwiyumvira ibindi byinshi. Ariko ino filme yacu Intore ntindi benshi barasaba ngo isubigwemwo. Iyi nayo Agatsirikwa Ntigahere bakavuga bati oya ntimuzotugereze kuma episode make, ariko iyi filme muyigire ndende kugira ngo tubashe kubona iherezo ry'ibi bintu. Mbega KURIKIRANA be n'uyu mukobwa kuyu mukobwa yiciye umugabo w'ukuri, KURIKIRANA n'uyu muntu ninda azotsinda uwundi. Mwibuke impamvu KURIKIRANA atagiyebeye uwo mugore nuko yamaze kumubwira ico agamije akanamuhanisha nakabibona. Uyu mugore nawe mwibuke ko ari umunye afise ishavu ryinshi. Ibi bintu turabe iyo bigiye guherera. Murakoze cyane kuba mwadukurikiranye, mubandanye gukunda filme zacu, mubandanye gukunda filme ndundi. Uhoraho abahezagire wewe wabanye natwi. Ino filme igeze ku bantu bagera ku 50 mu masaha 8 gusa. Ciao ciao muhezagirwe. Ndiho abagirire neza.